gikorane dufise cyitwa Men of Dominion Conference. Teme mwayumvise Men of Faith. Umugabo afise ukwizera. Kandi ijambo ry'Imana tubwira neza rero tubwira mu Baroma aravuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva. Hatari ukumva nta kwizera kuzamo. Rero ikigenderewe cyane nuko ubanza kumva hamuko kumva kukazana ukwizera. Uko kwizera nako kugatuma ukora ibintu kanaka mu buzima bwawe bizana impinduka. Kuba ubona ubuzima bwawe utarahinduka hari icyo utarumva. Kandi icyo utarumva nico kizokuzana kwizera. Shalom shalom bakunzi ba Nori Pentest na TV ndabaramukije ndabahaye miliyoni bwakeye bivanye naho muherereye ushobora kuri mu mahanga canke uri muri kino gihugu cacu nyemerera ndaguha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'umusanzwe mwimenyereye ni gospel news aho twashikiriza amakuru mashasha canke indirimbo zishasha canke twadufise abatumire kanaka babaje kutwiganira ku ma evenement canke kubikorwa baba bafise selo n'ivyo baba barateguye ni jewe rero ingabire y'Imana Honorine muri kumwe nkuko mubizi asanzwe abashikiriza gospel news ariko rero uno munsi ndi kumwe n'umutumire aje kutwiganira ku gikorwa ntarinze ndavuga aza kwivugira wenyene reka tumwanya atwidondora kazi. Murakoze cyane turaryohewe kuba kuri no television no Repentance no Heaven TV. Murakoze cyane turabanezerewe. Ku mazina yanjye nitwa Good News Ngarukiye. Murakoze. Good News Ngarukiye kaze cyane muri no Repentance. Murakoze cyane. Yego. Ku bantu bakubonye ijya mbere kuri kamera bumvise Good News Ngarukiye bumva nde batahura nde? Murakoze cyane. Good News Ngarukiye n'umwana w'Imana. Nkaba nsengera muri church yitwa GFB Church. Birongowe n'umukozi w'Imana Pastor Sane niyo ngabo. Nimba atara akabanga umuntu wabajije ico musanzwe mukora mu buzima busanzwe mukitubwira. Mu buzima busanzwe nta buzima busanzwe dufise ubuzima twahawe ubuzima budasanzwe ariko muri Kristo Yesu kandi ico twahawe no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Murakoze cyane. Duheruka kubona affiche yanyu mwitiriye Men of Dominion ni conference. Ndashanda kubaze kubera iki mwahisemo rijya zina? Rijya zina gikorane dufise cyitwa Men of Dominion Conference. Impamvu yaco ni Imana yagihaye umukozi w'Imana turongoye Pastor Stanley niyo ngabo. Ni ibikorwa Imana yamushize ku mutima aho agaburira abantu amajambo y'Imana kandi Men of Dominion bisigura abagabo cyangwa se abantu baganza. Ni Imana yagihaye umukozi w'Imana. Utubwiye ngo igituma mwayise Men of Dominion ni kubera ko mwashoboye bisigura ko ari abagabo baganza donc umugabo aganza ncendo nk'ikibazo aho nyene est-ce que nta umugore ntashobora kuganza ou bien? Okay, umudamu araganza n'umugabo araganza. By the way turafise ibikorane byinshi hari ibikorane by'abapapa n'ibikorane by'abamama. Mvuze abapapa harimo n'abasore. Men Conference canke Men of Dominion Conference ni by'abasore n'abapapa. Rero turafise n'ikindi cyamakiba cyarabaye last time cy'abamama n'abakobwa. So hari abagabo baganza hari n'abadamu baganza. Umugabo ashoboye kuganza bisigura niwe mutwe w'urugo. Neza cyane. Kandi aganjije bisigura ko aganza na hamwe n'umudamu wiyo. Nziza cyane. Nashaka mutubwire igituma mwashoboye gutora ijya theme kubera ko twamatubona yo habaye conference canke hakaba ibikorane kanaka hariho theme kanaka umuntu ushaka kwisunga izoba ishobora nuvuga ngo guherekeza iyo conference. None ko iki mwashoboye guhitamwe ijya theme? Icambere nababwiye ko ari Imana yagihaye umukozi w'Imana aturongoye Pastor Stanley niyo ngabo. Ariko mu vyimviro vy'Imana umugabo n'umuntu aganza. Imana ntiryohererwa kubona umuntu ananirwa. Imana ntiryohererwa kubona umuntu abaho mu buzima Imana itamushakamo. Imana ntinezererwa nta n'inyungu bifitemo. Imana inyungu zayo ni imwe gusa ni ukubona umuntu aganza. Imana yaremye umuntu irema Adam irema na Eva. Ariko ikintu kimwe tubona Imana yaremeye umuntu ni kimwe. Yaravuze ngo uganze ibiri mu kirere, uganze ibiri mu mazi, uganze ibiri kwisi. Ibintu byose biriho. Umuntu yahawe kubiganza.
mugabo uku kuganza umuntu ategerezwa kukwiga kugira ngo akugenderemo rero iciyumviro c'Imana aricyo ciyumviro c'iyi conference nuko Imana ibona abantu baganza umuntu adakandamijwe n'ikintu na kimwe ahubwo we ari hejuru y'ibintu byose abiyobora abiganza kuko igituma umuntu haganza no kubera ko arimwe mu shusho y'Imana rero umuntu wese atari karaganza kandi yarimwe mu shusho y'Imana nuko utamenya kuyimutera mugabo Imana yakuremeye kuganza. Wow. Ndagomba mutubwire ku bijanye na première edition twarabonye ni second edition nayahaye ma challenge canke nuvuga ngo intambamye mwarabonye muri première edition kuko turamaze kubona kubashoboye kugikurikirana je nashogirwa amahirwe kugikurikirana nubwo ntahabaye uwo munsi byaragenze neza cyane ariko ntihabura ico nuvuga agahazi none est-ce ku ma challenge mwabonye ni première edition ni giki muri ko murakora uno munsi kugira ngo muri deuxième edition ntadusubire kugaruka? Murakoze cyane kubijanye na ma challenges ama challenges yamaho muga ma challenges uko ama challenges abaho niko n'ama solutions abaho so igihe cyose challenges ije no kuvuga haba hari n'ama solutions rero ku ma challenges novuga ma challenges ico novuga nuko ikiniyo kije ubwa mbere abantu baba bafite ico twita amatsiko curiosity yo kumenya mbega iki kintu kije cyitwa men of dominion ni giki kuri bamwe kiba challenge mugabo ku bandi kizari nka avantage yo kugira curiosity yo kuza kumva ico kintu caje cyangwa ico gikora ni kidasanzwe so kuri bamwe kiba challenge mugabo ku bandi kirema curiosity mu mitima yabo so abo bose rero inyishu nimwe nukwitaba bakahigerera bakumva kandi ndazi ko mukumva havamo mu gutahura neza cyane nkiraho nyene kuri première edition est-ce que no kubaza hoba hariho ibishingana canke amatemanyage mu mazi kuronka mukumva abantu bavuga ati wow twebwe hari inyuma ya Men of Dominion twararonse impinduka canke hari ikintu cahindutse mu buzima bwacu twara tugenda uku par exemple avuze yuko Men of Dominion n'umugabo aganza nashatse kubaza mbega témoignage canke ibishinga nahe n'ivyahe inyuma ya première edition? Murakoze cyane ama témoignage ni menshi cyane sinovuga ngo ndazana naka ngaha ariko je ubwanje ndi témoignage kuko first edition baratwigishije hejuru yingene umuntu ashobora kuganza neza cyane bavuze kuganza bisigura ko hari ibindi bintu bisa naho bifite ubutware bifise power ugenda uhura navyo ego mugabo bakwigisha mbega muri ivyo bintu niyaha nyifato wogira mu gihe utazi ico gukora wokora iki mu gihe utazi aho kuja wojahe mu gihe utazi ico guhitamo uhitamo iki rero ni ibintu byinshi muvyeyi wacu agenda aratwigisha rero je ubwane ndi a living testimony ndi gishinga ntaye kizima narashoboye kumenya ico nokora mu gihe ntazi ico gukora ico nohitamo mu gihe ntazi ico guhitamo rero ivyo byose yarabinyigishije kandi naramenye kandi ndabibamo wow nziza cyane watubwiye yuko Men of Dominion bisigura mu mugabo aganza ndashaka kubaza est-ce uno munsi abagabo bariko baradukurikirana canke abasore bariko baradukurikirana bagifise ico kibazo bataritahura ingene bashobora kubaho ubuzima bwo kuganza kuko watubwiye yuko mu kuganza haba hari ikindi kintu kiba kurusha ubushobozi ariko ukamenya ingene ukiganza ni gute uno munsi abagabo canke abasore bariko baradukurikirana wo babwira ikintu babwira bavuga ati kuganza bon ni gute wo kwitwara mo canke bo kumenya ingene bakwiye kuganza? Murakoze cyane umbaje ikibazo ciza cyane mbega ni gute umugabo yomenya ingene aganza ni gute yomenya ico yohitamo ni gute yomenya ico gukora mu gihe abona atazi ico gukora neza cyane isango rero dimanche muzoze niho uzokwiga ingene uganza niho bazotwigisha umukozi Imana azotwigisha umugabo aganza nateme tso dufise ivuga ngo ni men of faith umugabo yizera uzoze kwiga ingene umugabo aganza abahaganje ari hejuru y'ibintu byose no matter the storm no matter the challenges. Wow naje ndabatumiriye sindi umugabo sindi umusore
ariko nukuhaba je nigira akabaza none nka jewe nta n'umugabo canke nta n'umusore ndifuza kuhaba no bigenza gute sindimwo sinzohaba canke abagore canke abakobwa bagenzi banje bifuza kuzohaba bizogenda gute canke tuzobikurikira physiquement nta mutambukanye canke umukobwa yemereye kuhaza abagabo niwe bazoza bari mu bikurikirana kuri Facebook cyangwa mukabaza abasaza banyu ingene vyagenze ivyo bize ntimuzobabaza ingene ivyo bize ntimuzobabaza n'ingene vyagenze muzobona ubuzima bariko barabaho butandukanye n'ubuzima barabaho mbere mubaze mbega mwiziki uzuraho ubuzima ariko arabaho uzomenya ko hari impinduka yabaye mu buzima bwawe urumva ko hari ico tuzaduhomvye natwe hari conference yanyu y'amiba nayo tuzobatumiramo y'abadamu n'abakobwa neza cyane ni naho nce nkuri ikindi kibazo kivuga ngo duheruka kubona igi conference y'aba mama canke demo bakobwa ivuga ngo une femme c'est le cœur de Dieu voilà kuri teme yavuga ngo une femme d'impact si ntihenze urumva ko nari kurikiranye wow ego rero nashaka ndakubaze gatoyi kwera kinone mwahisemo kuza murabitandukanya ndabona nayo yari second edition mugabo bitandukanya hakabaho conference y'abagore na conference y'abagabo est-ce que nta yindi conference twiteze izobahurizayo est-ce que urumva ko hari ibintu bimwe bimwe tugenda tudahuriza neza cyane muri iki gihe hari conference musanzwe kuri church umuvyeyi wacu Imana yamushizemo ibintu binini kandi byinshi cyane turafite ama conference menshi cyane n'amashure tugenda turiga hari Zoe International School hariho School of Prayer hariho na School of Power ni byinshi mugabo ama conference kuri ubu dufise dukora mu mwaka ni Men of Dominion Conference hamwe na Ladies Conference zigenda zifise amatema atandukanye ikindi gihe ni haba iyindi duhuza itari gikorane muzoyimenya mugabo ibi biradufitiye akamaro muri iki gihe kandi ni cyane kandi bizohindura ubuzima bwawe urazi kiryoshe nuko mukora ivy'iwanyu natwe tukaronka ivy'iwacu donc ntaco mutujyana ego bon hanyuma turiko turagereza kiganiro ko gihera nagomba utwibutse gato y'ibiri kuri affiche n'amasara ko abariko baradukurikirana batashoboye kubona affiche canke batashoboye kuronka ubutumire mugabo bagiriwe amahigwe uno munsi yo kudukurikirana nagomba rero ufata kanya kadasanzwe kubatumirira wongera ubibutsa igikorwa ca Men of Dominion murakoze cyane turabashimira gose ku bwa invitation yanyu turatumira abagabo bose n'abasore bari mu gisagara ca Bujumbura n'abari ma province n'ahandi hose uri kure urashobora gufata imodoka ukazoza urashobora gufata indege ukaza urashobora guhagarika n'izindi programme wari ufise kubera ko kwiga mu gikorane ca Men of Dominion uzohakira ibintu byinshi hari jambo ryanditse mu migani rivuga Salomo yanditse aravuga ngo ukunda ubwenge ukunde n'ubumenyi ngo buzokuzigama ngo buzokubera itara mwijoro kandi no ku murango buzokurongora aravuga ngo ufate ivyo ufise byose ubigure ubwenge ubibure mugabo uronka ubwenge ngo ni waburonka ubwo bwenge ngo buzokubera ubuzima kandi buzokubera protection kandi buzokuzana ivy'igiciro byinshi rero muri Men of Dominion tuzokwigamo amajambo y'Imana adasanzwe adukura ku rugezo rumwe akadushaka ku rundi rugezo rero teme mwayumvise izo bari Men of Faith umugabo afise ukwizera kandi ijambo ry'Imana tubwira neza rero tubwira mu Baroma aravuga ngo ukwizera kuzanwa no kumva hatari ukumva nta kwizera kuzamo rero ikigenderewe cyane nuko ubanza kumva hamuko kumva kukazana ukwizera uko kwizera nako kugatuma ukora ibintu kanaka mu buzima bwawe bizana impinduka kuba ubona ubuzima bwawe utarahinduka hari icyo utarumva kandi tutarumva nico kizokuzana kwizera rero urashobora gutegura ukazoza ugatanga sacrifice ndazi ko mamuse inshingano nyinshi mugabo ukazoza mu gikorano azoba ari Men of Faith umugabo yizera adresse rero ni mu Cibitoki ca Bujumbura 14e avenue numero 12 14 numero
12 ibarabara ry'14 nimero 12 kwa Pastor Stanley niyo ngabo ishengero ni GFB Church hazoba ari dimanche après midi le 29 isaha ni 15h murahawe ikaze tumira anko wawe tumira umuhungu wawe tumira abo mukorana ku kazi tumira abagenzi bawe muzoze Imana izobakora ibintu bidasanzwe biciye mu ijambo ry'Imana umukozi w'Imana azotanga kandi ndabizi ko rizohindura ubuzima bwanyu nkuko n'ubwanje bwahindutse. Cengira nyine ndabemereye bakuru banje nzobatumira umva je nayo nshaka ko bamugwa ntibizokunda ko ndahaba bakuru banje abagenzi banje bose babasore naba anko bose nzobatumira niyo bazabaye nawe uri kuradukurikirana n'hésitez pas ntudusibe ufise inshuti yawe namana yivuze ufise inshuti yawe ubona yuko akeneye ubuzima mutumirire ntuzurijyana ibintu wenyene. Ikibazo cyanyuma rero kiravuga ngo kubifuza ko bazobakurikirana ataze bari hafi hari umuntu yifuza kubana namwe ariko ntibikunde kubera ko ahari ntihamworohereye. Est-ce que bizoba biri live canke si biri live naho umuntu yo bisanga ku ma platform ayahe? Murakoze cyane tuzoba turi live kuko ni ibintu bifasha bihezagira abantu bari hafi n'abari kure abatonze n'abatatonze so bizobera ku ma platforms menshi azobara ama television menshi yaje kubifata mugabo iyacu dusanzwe dukoresha ni Facebook page ya Pastor Stanley niyo ngabo nuko vyanditse niwaba uri kure uzobikurikirana kuri yo Facebook page ya Pastor Stanley niyo ngabo ni uzobisanga mugabo turabatumira cyane abari hafi bazoze kaze cyane kaze je rero nagwampere sitagushimira kukigoragitse nandi ndabashimira cyane gose tunabashimira ku gikorwa kidasanzwe mufise muriko murakora ni ibikorwa bidasanzwe gose wow. Merci beaucoup. Sinogira ntashimiye namwe rero mwariko muradukurikirana naho ikiganiro Gospel News kirangiriye ndabashimiye cyane ndabibutsa kandi ko mukurikirana ibiganiro bitandukanye bica kombonesha kure yacu no Repentance TV mugire ibihe vyiza aho muherereye hose murakoze.